Hello everybody, this is Silver Boy in house BKTV. Nagenda kubwire ko kumaze kumbona ucubona neza na neza kari Silver Boy aje no twatuntu tw'ubwenge. Abantu bizambi ariko ndababwira ati bwanje muri bwanje bwino muri bwanje. This is Silver Boy nabayewa nilikuwa nabayewa tena sana. Utiro Silver Boy no musi yabazaniye iki. Ni nyuma n'imisi tari mikeya mutariko muratubona hano muri BKTV mu bwami bw'ama TV hano mu Burundi. Uti rero no musi nabazaniye iki. Mbere na mbere manza ukore subscribe. Sivyo? Hama ukore share. Ukore s'abonner. Maze kubikora muzi ucishiramo commentaire yawe kugira ngo mbone iciyumviro cyawe n'ikintu wifuza ko hano muri Burundi Kingdom TV twobakorera. Mu gihe uri umunwanyi wacu kandi akubwira ati saruti. Icya kabiri naco ku bantu mutaraba abasabone na Burundi Kingdom TV ja muri telefone yawe winje muri application ya YouTube. Urayibona application ya YouTube ni application itukura irika kantu nkakajya ko kuvuza umuziki. Ucuja muri recherche wandikemwo ijambo Burundi Kingdom TV. Maze kujyandikamwo uri umunwanyi haza kuba handitse abone, uri umunwanyi haza kuba handitse abone, utaraho umunwanyi naho haza kuba handitse sabone. Cukora ahantu handitse sabone cyangwa subscribe uhakore, hama ucukora ngaho gakengeri. Chabona gakengeri ngaho ucuhakora. Uti rero Silver Boy yabazaniye iki. Iki nabazaniye urafise telefone yawe. Ariko telefone ntuzi mbega itelefone no ubwoko ubuhe. Mbega itelefone yanje ifise capacity ingana gute. Mbega itelefone yanje ifise battery yayo imeze gute. Mbega telefone yanje yo bikiri kuri boneta. Ivyo bintu byo ngomba ndakwereke neza na neza kugira ngo umenye ubwoko bw'itelefone yawe ufise, umenye na telefone yawe uko imeze nuko ingana. Ja muri contact ya telefone. Ja muri contact ya telefone muramenyeye kenshi ndababwiye ati ja muri contact ya telefone sinzi n'impamvu ndiko ndabisubiramo kiretse ngera kuri bashasha ariko nabashasha basanzwe banabizi murabimenyeye. Naga code gatoya cyane tugomba tugire dushiremo kugira ngo umashe kumenya telefone yawe. Ubashe kumenya telefone yawe igihe wifuje cyose ugura telefone yawe winjiye kuri bata cyangwa ari nkundi muntu wari wese ukeneye gushora telefone uzumenya ati mbega telefone yanjye ntuzinde guhamagara ngo urumva ngureka mpamagare Silver Boy ngaze ngorega Silver ngo ndabi telefone yanjye oya nshaka yuko nawe uzoza uravyirabira. Hariho bakina special one hariya barakunda kumamagara ati bon fils manager ndashaka ikintu mfasha muri telefone. Hariho bakina bayaya hariya big up sana abona abantu bavuga ati bakunda guhamagara Silver Boy akagira icabafasha ku telefone yabo navuga ati saruti kuri bo. Ikindi kintu rero ndagomba ndabereke ukungene rero ushobora kwibonera iyo telefone yawe. Ja muri application nababwiye ya phone cyangwa ya contact kugira ngo ushobore gutapingamo gushiramo ama nimero hama ucushiramo ikintu bita akanyenyeri. Sibyo? Ucushiramo ikintu bita akanyenyeri juste ni kwa kuniye mpasa ndabibereka ushiramo akanyenyeri akadirisha akanyenyeri akadirisha kane gatandatu gatatu gatandatu akadirisha akanyenyeri akadirisha akanyenyeri. Ni kuvuga telefone yawe nimba iri mu Congereza cyangwa mu Gifaransa nta ngorane nimwe urashobora kubibona. Ucubona ahantu handitse phone information ni kuvuga ucuhakora ni kuri nimero ya mbere. Uca uhakora sivyo uhakoze ni kuvuga ucubona phone information ni kuvuga ikikwereka information zose ziyo telefone yawe. Ni kuvuga ucubona nka nimero de série imwe benshi bakunda kwita email ucibona ucubona phone number. Waruzi ko telefone yawe ifise ibiharuro ku buryo ni telefone yawe igiye hajya yakorewe bashaka kubwira ati iyi telefone kanaka iriko ikora ukuntu. Ivyo byose bashobora kubibona muri iyo telefone nyene. Ni kuvuga ucubona email kunge nipanze ucubona phone number ibiharuro by'itelefone ucubona network ucubona rezo telefone iriko irakoresha nimba harimo carte SIM ya onamobe harimo limitere harimo
leo Econet leo uca ubibona nk'ubu yindi ko ndakoresha harimo carte SIM kanaka sibyo uca ubibona aho nyene directement hari ikintu bita signal ariyo bande hariho bande ushobora kuba uriko urakorera ko signal yaya ma antenne uri kuratora ukungene ama vitesse aba ariko aragenda cyangwa bande ariko aragenda uca ubibona biguma bihindagurika komsa nkuko nyene guma bihindagurika mbo ucubona voice service ni kuvuga voice service ucubibona in service yo ki telefone yawe iri muri service sivyo komsa ivyo byose urabibona mbega connection yawe ya telefone yuguruye urayibona ucubona ko telefone ya connection yuguruye network naho nyene ucubona yuko zuguruye nimba telefone yawe ari 4G 5G or 3G 3G urashobora kubo ucubibona directement ucubibona yuko telefone yawe ari 3G cyangwa 4G nimba telefone yawe iri muri roaming uca ugirane urabibona byose roaming not roaming iri muri roaming urabibona iri tari muri roaming urabibona byose biragizene biranditsemo hama ucuja munsi umusanzu byo munsi niba bikenewe iba bikenewe nibijyanye biba bikeneye nibijyanye ukamenya telefone yawe imeze gute mbe telefone yanje bimeze gute mbo hariho ikindi kintu nyene ngaha nyene shobora kuca ndabereka ahanyene kwiyi code kujya nyene byagenze ukwiye kumenya telefone yanje mbega ikora gute cyane ikintu kuye kumenya mbega telefone yanje ikora gute ku munsi mbega telefone yanje kuva ndayiguze maze kuyikoresha umwanya ungana gute mbega nigiye application nkunda gukoresha muri telefone yanje kwijya code nyene nababwiye kwijya code naberetse ubishizemo ngaha uca ubibona maze kubona telefone yawe information ziyo telefone yawe cyo subira inyuma ugire retour cugira retour ucubona ahantu handitse uzaje statistique uzaje statistique ucubibona maze kuhakora rero ucubona ati mbega telefone yanje rero ikora umwanya ungana gute mbega muri telefone yanje nihe application nkunda gukoresha guruta izindi uca ubibona dufate nkaho urabona YouTube iza ku mwanya wa mbere ku masaha 5 n'iminota 17 n'amasegonda 58 ni kuvuga PM iza ku mwanya wa mbere bo kuva i telefone igize uyu munsi kuva oya muyisomene ni kuvuga YouTube maze gukora amasaha 37 n'iminota 56 urantegera neza ndababwira hano muri BKTV nta kintu hamwe vraiment utazoharonkera ndababwira ukuri nimba utaraho umusabone wacu kora sabone ngaho duhige muri YouTube kugira ngo uzoze urimenyera telefone yawe ubwoko bwa telefone yawe office Silver Boy ahari kubganyu OH Silver ahari kubganyu nawe nyene numuntu akomeye cyane mumubonye muzomwegere cyangwa muzomusacinge muri Facebook hama mugire ico mubibagije mbo urabona ngaha cyagaruka application bita right ariyo Facebook right iza ku mwanya wa kabiri ku minota 5 no pardon gato iza ku masaha 5 n'iminota 25 n'imisegonda 31 urumva yuko i telefone yanje vraiment ndayikoresha umwanya munini ndayikoresha kuri YouTube umwanya wa kabiri uzani Facebook umwanya wa gatatu uzaca nigira muri setting za telefone komsa navyo bintu nikundira parametre ya telefone nibwo buzima bwanje parametre ya telefone niyo mazi yanje eka byose cyane ni muri parametre ya telefone kuri jewe bo ikindi kintu ushobora kuca uraba ukisunga kandi urangabona ngaha wifi information wifi nawe nyene urashobora kugira ukayiraba adresse IP urashobora kugira nawe nyene ukayiraba nimba ukeneye gukonfigira wifi yawe kuri telefone utarinze uraca ahandi ngo urumva iki niki ucuca ngaha naho nyene ukagira ukabibona ha mugakonfigira i telefone yawe abantu b'Izambia vraiment mwubaho cyane mwubahwe ati bwanje bwina muri bwanje this is Silver Boy in house BKTV ndabakunda cyane kabisa cyane bo murambabarire gato yaranibagiye kugenda nababwiye harakana ngomba ngenda babwiye hano
ikuvuga mu minsi iza mugiye kutubona turi live kuri Facebook, Instagram, YouTube, eka imbuga zose muzi zibaho mugiye kutubona turi live ku buryo Silver Boy muzomubaza buri kintu cyose mufise, akakubakiye kuri telefone yawe, uzoshobore kumbaza eka buri kintu cyose kuri telefone, pana out in your phone, indani muri telefone yawe, ivyo hanze ni hanze, ariko kuri telefone yawe uzogire ucumbagije. Kandi Silver Boy vuba arabubakira connection, Silver Boy arabubakira connection vuba ku buryo ibintu bizogenda neza cyane muri telefone yawe byoroshe. Nababwiye ati ciao.